ibintu bihinduye isura. Tariki 20 z'ukwezi kwa 11 2025 muri Kongo ibintu byazambye bihinduye isura. Ivyari vyera bimaze kwirabura, ahubwo nyene tuvugana ubungubu M23 ifashe ubuce bubiri. Nanone agace ka Masisi n'agace ka Ruzizi kari gatuwemwo n'abaturage. Ubu nyene tuvugana kari ubwo buce bwose buri mu maboko ya M23. Ati kibabace ni ikihe? Abaturage batuye muri ubu buce bwa Masisi hamwe na Ruzizi bari kugenda baganyira Perezida Kisekedi amarira y'intahera, bavuga yuko abayeho nabi, ubuzima bwanze, nta guhema, nta kugirante, bagoswe n'izi nyeshamba. Ibintu bikomeje kwanga muri buno buce bwa Masisi hamwe na Ruzizi. M23 yo iri kugenda ivuga yuko ahubwo itararangiza, ifise gahunda kugenda gufata ahubwo na Kinshasa, ariko ubona yuko ibintu bisa nk'ibigoye cyane bikomeye. Reka nze mbabarire n'ubundi buce M23 leta ya Kongo yambuye M23 nyuma yuko mbere yuko M23 ifata ubuce bwa Masisi hamwe na Ruzizi. Reka mukomeze kanda subscribe, tubane ibiganiro vyiza biva kuri no televiziyo yacu, ndetse n'ifoto nziza zikava Ingozi muri studio mbere ya Interbank kuri Edeni kuri floor ya 3.